QPC. Question posée par Carole. Muraho mwese muriko muradukurikira kuri isana mu media. Je nitwa Tizi nkaba ndumuriri Ivyo ngaha mu Burundi. Nkaba mbanga mu kinani ya 4. Nkaba maze imyaka 5 nkora muziki. Reka rero twishure ama QPC. Let's go. Turirimbire akamoso ka sana. Okay. In any case, we there, alright. Enjoyment begins tonight. Pretty ladies call me tight. I'm always ready to catch a vibe. Yeah, makanyo datu manibuka. Ibibazo nasizi muhira. One day tarajyo murika. Isalituation in the air. Ahimami we. Just anyone in me. Yes, kandi makaragize. Tubwire amajambo atatu ari mu ndirimbo yawe sana wifuza ko yoranga uyu mwaka. Amajambo atatu novuga bon si menshi ni menshi arimwo gusa harimo kwiyumva neza muri wewe, kuba ufise positivite muri wewe kuko ni ibintu byinshi biduca intege buri munsi, yaba akazi yaba abantu byose. Donc jewe muri iyo positivite ya globalita ça englobe ivyo byose bitatu: positivite, ubugwaneza mu kintu cyose dukora, kuko iyo ugiye urashiramo ishari canke ugwanga mu kintu cyose ukora nigiseruka neza. So yeah, namajambo atatu nanze mugabo iryo rimwe rya globa ivyo byose. Yes, akandi kantu kubera iki sana inspiration yavuye hehe? Inspiration nibaza ko hari umuntu yafashije, umu brother wanje, shout out to him. Niwe yamaye indirimbo nogira comme référence, kuko muri ijya ndirimbo harimo akantu kaka sample nakuyemo mu ndirimbo ya kera. Arambwira ati nta kuntu woduha ikindi kintu uyu mwaka, kwera nayisohoye umwaka ugo muhere, uduha ikintu nyene conezereza abantu, yaba muri yaba new generation cyangwa old generation. So inspiration kabira vuye ngaho nkaba ndazi indirimbo. Donc kwera twari muri friends umwaka, na bintu byinshi no sohora ngo museruri ikintu cishi mu ndirimbo, but naraseruye nyene ubugwaneza, naseruye ikintu nyene indirimbo wumviriza ukavuga ati ndaryohewe cyane gose. Yeah, kandi kabazo haheze imyaka 4 usohoye indirimbo wise sindabishobora. Sishobora gukundwa na bose, je prie que mes rêves se réalisent, imiziki yanje yumvikane hose hose hose, I say hose. Mbega aho ugeze ubu ubona woririmba ndabishoboye nayo? Kibazo ciza cyane ebana, kandi merci beaucoup kukimpoza. Sindabishobora mugani wawe kweri kabisa, muri skiriya gese nayo bwabishobore kweri. Nubu ndashaka gushobora ibindi bintu kuruta nibi ngeze ko ubonye, gusa ndishima aho ngeze kandi avuga ko nabishoboye kabisa, kandi sinama nirorera kabisa. Hari novuga communauté indi nyuma kandi ifasha buri munsi. Donc nibaza ko yoba nabishoboye na visibilité no afise na isana mu media yoba yamamagaye. Donc ndishimye kabisa kandi narabishoboye. Katura kandi dutambira indirimbo yawe ukunda. Ndirimbo ikunzwe ni sana kuri jewe, so let's go. Mukurangiza niki wobwira ugwaruka gwabitse amatana yabo babona ko ataho yo bashikana ngaha mu Burundi? Nibaza ko mu Burundi biragoye, c'est vrai, biragoye guserura tana yawe cyane cyane umwuga dukora, yaba ari umuziki, yaba ari umwuga uri wese atari ubuganga canke ubuntu bwo wavuka. But nibaza ko
umuntu wese hariyo bamwe baduciriye iyo nzira dufise ko icitegerezo umuntu ubona ati ari successful umwegere canke ugerageze kwimenyesha muri wewe niki yakoresheje hanyuma ubwoba ubutsinde kuko ubwoba nibwo nyene ni enemy ya byose donc nibaza ko ubwoba ubutsinde wilance nawe ubizi hari ikintu wotanga mu bantu nawe utazi ko ugifise muri wewe yego murakoze cyane kuba mwankurikiye kuri Sanamu Media pour QPC merci beaucoup